Karibu kandi mu kiganiro cacu warubizi jewe ndakibashikiriza nitwa Irakoze Darlene ndabahaye ikaze nongera ndabashimira abantu mwese mudukurikirana abantu mutwandikira ama message ama commentaire yanyu nukuri ndabashimiye bivuye ku mutima nongera ndabasaba mubandanye mudukurikirana subscribe kugira mushobore kubona ibiganiro byacu uko twama tubisohora. Rero ngira ndabahe amasegonda makeya kugira mukore ico gikorwa. Kazi. Numusi rero natewe iteka simfise umutumire umwe oya mfise abatumire babiri nagira ndabakire. Jose karibu karibu cyane karibu mu kiganiro. Murakoze kubutumire. Yego hama nakire papa Kazungu karibu. Murakoze cyane kudutumira. Yego ndabashimiye shaka mumererwe neza karibu kugakawa. Yego murakoze cyane. Yego rero n'umunsi nashaka tuganire ariko imbere yuko tuganira nashaka tubanze dusenge Imana ize kubana natwe ivyo tuvuga ntaba ari twebwe ariko aba ari Imana yonyene iturongora. Ndaguha ikaze kugira udusengere. Yego reka dufate umwanya dushima Imana. Data uhoraho Mana nzima turongeye gushima data akakanya kadasanzwe ubutanze aho abana bawe bakorana mwami kugira ngo bavuge ivyawe. Turabizi neza ko ivyawe ari vyo bikuru, ivyawe nivyo bizima, ivyawe nivyo bihindura ubuzima bw'abantu. Rero data urakoze ku karyo uduhaye, turasaba ngo bane natwe kugira ngo tutavuga ivyacu ariko tuvuge ivyawe. Data ubane natwe muri vyose kugira ngo umugambi wawe ku mwana w'umuntu aba ari wo uje imbere. Urakoze utugiriye neza, turagushimiye kandi tuzi ko tuza kugubwa neza kubw'ububasha bwawe. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Amen. Murakoze cyane. N'umunsi rero nashaka tuganire ku kintu teme ivuga ngo my identity. Mbega ndinde mu bwami bw'Imana. Ndinde ni igiki kindanga aho nja hose, kuko nk'uko tubizi turi abana b'Imana. Ariko mbega ni gute umwana w'Imana yitwara, niyihe identite imuranga aho hanze. Rero nagira ndabahere ko papa Kazungu ngire umuntu ababajije ati papa Kazungu muri bande mwo kwisigura gute? Murakoze kumpa ijambo no kukibaza mu bajije ikibazo ciza cyane. Ti urinde ndinde ndi umwana w'Imana. Amen. Ndi umwana w'Imana kuko nacungujwe n'amaraso ya Kristo. Naramwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Maze kumwakira sije ndabivuga n'ijambo ry'Imana ribivuga. Nahawe ububasha ukwitwa umwana w'Imana. Mbere ko nitwa umwana w'Imana nari umuntu w'Imana, ariko no musi ndemeza n'umutima wanje ko ndi umwana w'Imana. Amen. Amen. Murakoze cyane. Mama Jose nawe sinzi ko hari ico wotubwira mbega urinde. Urakoze ku kibazo ciza. Yego. Kumenya uwuri novuga ngo harimo guhishurirwa. Kuko ugiye kuraba mu buzima bwa misi yose si gihe cose umuntu yibuka icari. Nkuko papa Kazungu yabivuze, iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe urahinduka. Yego. Uko wari uri kare imbere yaho ivyo birahinduka ngo kuko twahawe gucika abana b'Imana. Hari abo tuba turi
imbere y'ukwakira uwo mwami n'umukiza hakaba n'abo ducika tumaze kubikora. Amen. Rero iyo identite si yindi, iyo identite ni ukwambara Kristo. Ntaba akiri Jose aboneka, ntaba akiri Darlene aboneka, abazi papa Kazungu kera bafise uko baba bari bamuzi, ariko uyu munsi aha honyora kuko aba yaremeye guhonyoza ikirenge ciwe mu ca Kristo, identite we yose irahinduka. Aho novuga vyinshi ariko hari ibica bijana navyo, hari ivyo kumbure yahora yokora canke yovuga canke ingendo yoba yarafise imbere yuko acika uwo mwana w'Imana. Ivyo vyose kuko rero wambaye Kristo, hari umwambaro wa kera ushira hasi ukambara wa Kristo. Naho rero niho vyogariye. Aho nyene ukira aho. Ndagusavye umbwire ingene bifata igihe nyabaki iyo uvuye muri uwo muntu wa kera, iyo identite ya kera waruzi, bifata igihe nyabaki kugira uze uhinduke uwo mwana w'Imana, iyo identite yawe nshasha ihinduke. Muvuze igihe ni kibazo numva umengo nticoroshe kwishura, mugabo kuva ufashe iyo decision ni ukuvuga ngo kwemera umwami Yesu nk'umwami n'umukiza wacu si ku gahato. Niyo mpamvu bamwe bafata umwanya ntibabikore, canke bamwe bikitwa ko babikoze ariko ntibabibemwo. Rero igihe ico no kuvuga ngo ikiringo ngo gifata, ubundi kuva ufashe ico cemezo ubundi uba ucitse umwana w'Imana. Mugabo ingene ndayite ngo ni process. Hari ibitaca bihera ubwo nyene. Si ukuvuga ngo nimba uyu munsi ushobora kuba hari nk'icaha kiba carakwizingiyeko, kuko ubuvuye kure vy'ukuri, ubuvuye mu mwanda mwinshi. Hariho umwanya rero uko ugenda urabana n'Imana, uko ugenda uramenya iyo Mana wemeye, uwo mwami wemeye, ukamumenya agatangura kukuganza, agenda aragukorerako. Bibiri bivuga neza, tuba turi nk'ibumba riri mu minwe y'umubumvyi, araguha ikindi gicapo, araguha iyindi shape, ku buryo imyanda yose uba wari ufise, niko kazi kaya maraso rero ya Yesu. Araza akaguhingura, araza akagutravaya. Nukuri wo kubesha ngo bica biba ubwo nyene, aho umuntu yoba kumbure acizemo imvugo yo kukavya, ariko mu gihe urwo rugendo warutanguye ku munsi harashobora kuba hariho ikintu kiko kikiraba. Mu gihe wewe ugumanye na Kristo ukamumenya, uko ugenda urasobanukirwa, kw'ijambo ry'Imana riratubwira ngo ni nk'icirori. Ngo niryo jambo umuntu asoma naryo rikamusoma. Uragenda ukitahura, wira mu ciroro ukavuga uti aha hantu kumengo hari akantu. Mwuka w'Imana wahawe akagenda arakujya kara. Hajya ahantu wavuze uko utariko. Uribuka ko uri umwana w'Imana. Ya identite yawe rero ukagenda urayibutswa, hanyuma Saint-Esprit akagenda arakuganiriza, ari ivyo uheba ukabiheba ku bw'ico gikorwa. Ariko si ikintu kiba mu munsi umwe, si n'ikintu kiba mu minsi ibiri, kuko kugeza n'ubu umwana w'umuntu akiri ku isi, ibikorwa vyo kugenda duhindurwa biba biriho. Kuko ntituri perfect, ubunenge ntibwobura, ariko turamenya uwo tugerageza kugenda twishushanya nawe ni Kristo, kuko niwe karorero twahawe. Amen. Murakoze cyane. Papa Kazungu ndabagaruke ko turi ngaha muri Amerika, ariko hari aho twavuye. Muri Afrika hari igihe usanga umuntu yarakirijweyo akaca aza muri ibi bihugu. Ibihugu vyo turimwo bifise novuga ngo ni freedom, ukwidegemvya. Ukaca usanga umuntu araje avuye muri Afrika ashitse ngaha muri ibi bihugu turimwo, ushima ari umuririmbyi, akora ibikorwa mu rusengero, ariko agashika kubera ubuzima bwo ngaha
ahantu hashasha atamenyereye ukaca usanga yahevye wa muntu yarariwe ugasanga n'umuntu yahora akorera n'Imana muri Afrika ari umuririmbyi ariko ashitse ngaha muri Amerika canke mu bindi bihugu vyo hanze arahevye gukorera Imana. Ni giki ubona umuntu yokora muri uyo mwanya kuko hariho abandi bashika bakabandanya bakora ibikorwa vy'Imana ya identite yabo ntiyigera ihera akaguma ari wa muntu nyene. Mbega uwo muntu wokivuga ko ikico kintu? Urakoze cyane, ikibazo ciza gose. Yabivuze Madame Jocelyne, urugendo rw'umukristo si urugendo rworoshe. Kristo ntawafata ku nguvu, habamwo kuko n'ijambo ry'Imana riratubwira ko abazomubona n'abazomuronderana umwete. Gukizwa ni kimwe, kumwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo ni kimwe, kumugumya ni kindi. Rero iyo umuntu avuye muri Afrika yarakijijwe ari umuntu akora ibikorwa vy'Imana hama agashika ngaha akabivamwo, nukuraba impamvu canke imvo zirashobora kuba zitandukanye, zirashobora kuba nyinshi. Arashobora gushika ngaha akarondera kwishushanya. Vyose tugaruka mu ijambo ry'Imana rirabivuga, aho Abisirayeli babwiwe yuko aho bagiye ntibaze bishushanye nabo bazosangayo, kuko mwebwe nimba wowe uzi kuri umwana w'Imana wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, nukuvuga ko wewe ntukiri mu mwiza, wewe uri umuco. Nukuvuga ko aho uroye uri umuco ugiye kumurikira abakiri mu mwiza. Mugabo turabona ko bihora bishika ugasanga arashitse ugaca wibaza none vy'ukuri yari umuco canke kuko kwitwa uwakijijwe no kuba uwakijijwe ni ibintu bitandukanye. Kwitwa umukozi w'Imana no kuba umukozi w'Imana ni ibintu bibiri bitandukanye. Urashobora kuvyitwa atari vyo uri. Urashobora kubikora kuko ukurikiye abandi bitavuye bwira mu mutima wawe, ukabikora kuko ubonye urunganwe rwawe abagenzi bawe bose bakijijwe, nawe ugacuvuga uti eba najereka ngende nifatanye nabo, ariko mu mutima wawe atariho vyava, kuko vyose bihera he mu mutima. Rero iyo bimaze kumera gutyo, uwo vyashikiye akava muri urwo rugendo yarasanzwe arurimwo, iyo hagize ubumwegera biroroha ko agaruka. Mbe uyamwegera amwegera gute? Ico ni kindi kibazo. Kumenya ingene wegera ubataye inzira gatoya. Hariho benshi kubera uwamwegereye yamwegereye nk'umucamanza. Ugasanga uko kuntu amwegereye n'imvugo yo guca urubanza, aho kumugarukana bikamwigiza kure cyane. Ariko iyo umwegereye mu bugwaneza ukamwereka ko urugendo turimo, reka ndaguha akarorero. Petero, imbere yuko aba Petero yari Simoni. Petero uwo Kristo yavuze ko ari wazokubakwa ko ishengero, yamwihakanye inshuro 3. Uko yabimubariye ati imbere yuko inkoko ibika uza kubunyihakanyaka. Ariko ibuka hari naho yamubariye ngo mvi nyuma Satani. Wa Petero nyene. Ariko kuko ari Kristo azi uwo Petero, amuzi neza, naho ariko aca muri ivyo bihe arazi uwariwe, kuko niwo yiremeye, niwo yihamagariye. Ntiyaca amuta burundu ngo genda,
oya twe nk'abana b'abantu biradushikira ugasanga urabonye umuntu mugaca mumucira ivomo mumuharira ivomo ariko ni vyiza ko tugerageza uwo muntu uvuga uti yavuye muri Afrika yarakorera Imana nivyo urashobora gushika isi turimwo iki gihugu turimwo wafasha akararo ka Amerika ni igihugu ciza gose harimo vyose nk'ibindi bihugu harimo ivyiza vyinshi harimo n'ibibi vyinshi rero kuko Kristo atagahata gushirako nahawe ho guhitamo ivyo wakira n'ivyo utakira nimba waramwakiriye nk'umukiza n'umwami w'ubugingo bwawe nukuvuga ko kumwe Paulo yabivuga mu Bagalatiya 2:20 nuvuga ko atari wowe ukibaho ari Kristo muri wewe nimba ari Kristo muri wewe ntupfe ivyo wakiriye kuko hariho ivyo ushobora kubona yuko egome vyamushikiye yabivuze Madame Jocelyne twebwe ntibisigura ko turaberanda bukiza ntibisigura ko ubu mweranda twatiko tuvuguruza ijambo ry'Imana uracumura urakora ikosa uragira akacanke kariya ariko ico turusha abandi nuko hari hijwi rikubwira ati yamara iki kintu ukoze sico ugaheza ukaja ku mavi mu gihe hari abandi bakora nk'ico wakoze aho kuja ku mavi ngo basabe ikigongwe ahubwo bagaca bajustifie bagaca basigura ingene ico kintu bakoze ata kibazo na kimwe ari amahoro ari sawa uyo muntu iratandukanye na wa wundi yumvise ijwi ryamwe mu Imana rimubwira ati ico kintu wakoze sico ugasaba ikigongwe niho hari itandukaniro ry'uwakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe vy'ukuri atakiriwe abaho yageze ikirenge mu ca Kristo turabivuga ukamenga ni ivyivugo ukamenga hariho umukozi w'Imana akunda kubivuga abanga umenga ngo twabigize slogan oyaye gerageza ubeho ubwo buzima kuko Simoni naho yavaha yarasura akagaruka gushikaho ahinduka Petero ububatswe kw'ishengero natwe rero tugerageze gufata bene data ubonye yavuye mu murongo mwegere mu bugwaneza nimba vy'ukuri yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe ukamwegera mu bugwaneza azogaruka mugabo atari uko bimeze azojustifia azobusigura ko ivyo arimwe ari amahoro je hariho uwo twari kumwe muri Ohio ndamwegera acambwira ati oya je muri Afrika narasenga kugira nshobore gushika ngaha ati ko narishu ndumva yuko uwe gusenga kwiwe arafise ukuntu yaguhaye insiguro bivanye n'intumbero yari afise we kuko yaransigura arambira ko ngo nta juru ririho ngo aha ngo kuri we ngo aravye aho yavuye kuba ari ngaha ngwire n'iryo juru ryiwe rero kugaruka ku kibazo wabajije kugira ngo mu ncamake warakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ukamwakira bivuye mu mutima wawe ukamwakira uzi intumbero uzi gituma umwakire kugira umwakire nuko ubuzi iyo uvuye kuba uzi aho wavuye ukaba uzi naho ugeze uyu munsi biguha kumenya niyo uri kurerekeza murakoze cyane hariho ikintu wavuze ngo iyo bakubajije uwuriwe ushobora kuvuga yuko uri umukozi w'Imana uri umuririmbyi uri mudiyakoni mu isengero ariko
hariho ikintu naciye niyumvira yuko hari igihe usanga n'umuntu ari turiko tuvuga ubuzima bw'umukristo ugasanga umuntu ari mu rusengero arakora ivyo bikorwa ariko wenyene ku ruhande agiye kuri urwo ruhande akibaza muri we akavuga ati Darlene jewe ndinde ukaca usanga ndakorera Imana mu rusengero ndaririmba ndakubura mbese ndatangira n'Imana hakaba hariho n'ikindi abantu bashobora kuba bangira maybe akavuga ati urya muntu vraiment arasenga yama mu rusengero ntasiba arakorera Imana uko abishoboye ico abantu bakugira ariko wewe ukagaruka kuri gwa ruhande rwawe ukibaza ati ndinde ukabura ukarinda gufata nk'iminota canke ukarinda kwiyumvira ico urico mu bwami bw'Imana ntutahukirwe ugashobora kuba umaze n'imyaka 20 mu rusengero canke imyaka 10 rero ni gute umuntu yomenyaga Madame Joss uwuriwe muri Kristo Yesu kandi akabandanya akorera n'Imana akora ivyo bikorwa byose mu rusengero? Ico novuga kumwe umukozi w'Imana arahejeje kuvuga kazungu gukizwa vy'ukuri si iryo zina ngo nakijijwe sama selfie ufata ngo ndabatijwe ni vyiza ko bikorwa ko ni jambo ry'Imana ariko gukizwa vy'ukuri n'ubuzima gukizwa si uvuga ngo Joss ari imbere ya interprese yatanze yagize gute navyo ni vyiza mugabo ubuzima mbayemwo bwerekana iki kuko nimba warakiriye ubuzima bwa Kristo muri wewe nkuko twabivuze kare ntabakiri wewe abantu ntibakwiye no kumbona jewe ahubwo bakwiye kubona Kristo muri jewe bakaraba ingene ndiko ndatreta mugenzi wanje bakaraba ingene nihanganiye situation kumbura igoye bakamenya ko Joss kuri we nk'agatwe kiwe ivyo ntavyo yoshobora mugabo kuko hari uwo yagizwe izindi mbaraga yaronse uwamwihanganishije ibyo je niko nitagukizwa kuko nimba nokizwa nkakora bya bikorwa byose mugabo nagera nko mu nzu nkaba ndi wundi muntu igikoko nta mutima nta rukundo nta kwihangana abantu bose ukaba uravyumva nta ubuzima bwawe ntibuba buhamanya nikigaragara aho hanze sinigene no bivuga hariho titre siyo numva yuko ikugira icuri wo kwitwa bishop wo kwitwa archevêque n'ibindi ariko ubuzima utanga ubuzima bududubiza muri wewe kuko ijambo ry'Imana riratubwira ko iyo umaze kugira iryo jambo ry'Imana ni mbizi dudubiza ni mbizi n'amazi atanga ubugingo ba waramenye ijambo none ni gute wosohora umuriro witwa ko wakiri ubwo c'est quel genre de vie uri kuratanga ku bandi so sinzi rero ko ndiko ndishura neza ikazo bari kuravuga mugabo igihe ubikoze nk'umugenzo dufate kumwe twatangura tuvuga mu gihe ugiye ukakira gakiza kubera muri quartier wanyu bigezweho kubera umubanyi wawe wumvise ko yarayabatirijwe biratandukanye no gufata ca cemezo co kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe ku gatwe kawe bivuye ku mutima utari kurashaka ngo pasteur ambone ejo banshire mu gitabo cabo babatirije cabo abatonda every Sunday kuko birababaje mbwa hari ibintu biba gutyo umuntu akaza nko gusenga ukamengaje nko gukuzaho igisibo pasteur amaze kabira tambonye sinkene ko arinda kumpamagara reka ngende ariko aho ugiye kuraba umuntu abari karibesha wenyene agakiza tuba twahawe kandi nabivuze ntangura n'urugendo ugo rugendo n'urugendo ubutanguranye n'umwami wawe sugo mugendana pastor ashobora kugufasha akakuyobora akakumviriza
akaguterera amasengesho akagukomeza kuko uba ukeneye gukomera sirisi ukiri novuga ngo ukiri mutoyi mu gakiza mugabo agakiza se personnel ushobora kuba waravukiye mu muryango w'abapasiteri n'abandi mugabo mu gihe utaragera ku rwego rwo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe jewe ubu naho noba nkijijwe gute sinzokirizwa umwana wanje nubwo ndabakunda umwe wese abwirizwa kugera ku gihe yakira wa mu Yesu nakiriye akamwumva akamwemera akamwugururira kumwija muri Imana ivuga ngo hendi kurugi ndadodora uwunyumva kugurura ndinjira dusangira so bihagaze kuri ku cemezo kuri decision ufata ku gatwe kawe rero ivyo abantu bokwita n'ibikorwa wokora ego biraho mugabo ahanini bihagaze kuri ubusabano ufise n'Imana yawe vya bindi ushobora kuba ukora atanu ukubona ukamenya ko nimba hari naho imwe mu Imana yakubwiye ati yamara hari ahantu wakoze ukutariko wavuze ukutariko ingendo yawe ntiyerekanye ya identite ya Kristo hahandi uja mu cumba atanu ukubona umva pasiteri ntima muri kumwe ariko ukamenya uti hari ahantu nakosheje reka nce bugufi nsabe imbabazi Imana kubera ko uba witayeho cyane ta relation ubwo busabane n'Imana yawe kuruta ivyo abantu babona hariya niyo mpamvu mvuga ngo ivyo ku ruhande si vyo bikuru gikuru nico mwemu wawe hamanya na mwemu w'Imana kucuri hajya je no pretending ko tuva bien na mahoro mugabo hari ijwi umaze kwakira Saint Esprit hari ijwi ritakureka ryarinde uvuga uti sha hari ahantu yego naho ujya muntu namwemeje mugabo je ndazi ko something is very wrong so naho rero zukuri umuntu ntakwiye kandi kindi naco nagira mvuge ko gatoyi tugarutse ku bikorwa vy'Imana nivyo twese turakunda ngo bambone natonze nakoze washaka bampaye banyizigiye bankoresheje muri ikiniki mu bikorwa vy'Imana navyo ni vyiza mugabo wibuke ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo nivyo dukora ntitubikore nk'ukoreye umwana w'umuntu tubikore nk'ukoreye Imana ngo ni Kolosayi 3 Darlene birababaje kumva yuko noza ngaha ivyo noba ndiko ndakora vyose nshaka ko nshimwa n'abantu ngo uwo muntu bibiri bivuga neza ngo impera yiwe niyo nyene akira wakire gushimwa n'abantu akira wakire gukomerwa amashi muri uwo mwanya mugabo mwijuru ku Mana nta yindi mpera so je préfère yuko nkora ivyo nkoze nziko ntarindiriye amaso y'abantu kwa nshima canke ivyo vyubahiro vy'abantu ariko ndiko nkorera data kubera iki ndamukorera ni kuko nzi uwo nakiriye harimo kumenya ko ni wa mwami wanje ubu sije nkiriho niwe muri jewe ivyo nokora vyose nshaka ngo we ahabwe icubahiro rero aho niho bigoreye aho mvuga ngo hari go umuntu yibaza ngo nagakiza ukamengo ni ibintu biraho bigezweho n'amasifa sinzi sibiri kuko je mu gihe Imana yoba inshingira intahe ko ndi umwana wayo ngenda ukwishaka nciye bugufi nkareka ijambo ryayo nk'uko bivuga muri Timoteyo wa 2 ngo ijambo ryayo ijambo ry'Imana ari naho tugenda tukamenya neza ya Mana twakurikiye ariyo kumwe navuga muri gwa rugendo uko uyimenya uko usoma ijambo uko usenga ugenda uradekuvra Imana wamenye yariyo kuko Imana ni nini kandi nayo bayiteguye ngo uyimenye kumwe twavuga kare ngo abayironderana umwete bazoyibona Darlene ni Imana irondegwa kandi kabonwa isolesse trouver si kashikashi mukorama ngo uyumve ko ukwiye kurondera ugahangayika ahubwo si ibona urayirondeye si ubona urayibajije si ubona urayibwiye uti ariko ibisi ndavyumva ikagufasha ngo ijambo ryayo ngo riraza kugira rigire iki ngo riduhane ridukosore ridukomeze ritwereke inzira ariko ivyo byose ngo nukugira umwana w'umuntu ashobore kuba mu buzima akora ibikorwa yagenewe urumva riratwereka direction
wakosa rikakubwira ati wakosheje, ari ugukubita akanywafi rikagukubita kuko ngo abikundira bakangira. So mugihe rero umaze kumenya ko ivyo vyose ubikora kugira ngo umenye ya Mana, nukuri haragera ahantu iyo wakijijwe neza uba wumva ivy'abantu ari ibintu bure, banyemera batanyemera, wowe uzi gusa uti igikuru nuko Imana nizeye yumva turi kumwe gutya kandi nzi ko ndi en bon terme nayo. Iyo wumva ko wakosheje nukuri umwuka wayo ntakwemerera, uruhuka uciye bugufi kuri ya mavi, hama ibintu vy'ubwibone canke vyo kumva ko donc upretending ko vyose ari amahoro ukabishira ku ruhande, ukabanza ugatunganya, ukabanza ukamenya ko ukuri kuragenda ariko na rya jambo ryayo ribivuga. Nimba Bibiliya ishobora kumbwira ngo hakuza mu rusengero ngo ukazana n'ishikanwa ryawe ukabusiza umuntu mwatonganye wagiriye nabi canke mufitaniye akantu ngo hakurizana, kandi naryo riba rikenewe mu rusengero ngo banza urindire. Urumva ingene Imana ivaloriza umutima utagirijwe riwagiriza, birakomeye. Aho twe dushaka kuba turi ngaho tutazi ko wewe wagize ikibazo n'umuntu, mugabe iyo yamwe mu Imana iri muri wewe kabwira ati dada warimvye neza mugabo mbe uriya muntu yicaye inyuma hariya wibaza ko uri kumuhiki. So ivyo biragutuma uvuga uti n'abandi bose batazi ivyo niriwemo n'ivyo nabayemo, reka mfata umwanya nihana, reka mfata umwanya nje kurabo none ndamusaba imbabazi, azingirira atazingirira, mugabo jewe nubashe ijambo rya ya Mana nizera. Aho hose harimo ico kintu cyo gukizwa vy'ukuri, ubwibone kwishira hejuru, kutamenya guca bugufi ngo usabe n'imbabazi, kuko iyo ni kameremere y'umuntu. Nta muntu akunze kwemera ko ari mwikosa. N'umwana mutoyi mubwiye ati no nuriya niwe yantanguye si jewe, ugasanga niyo nateho y'umuntu. Mugabo hashimwa amaraso ya Yesu, iyo yakogeje sha utwo tuntu rero nitwigendera igakuraho ikabumba ikavanamo umucafu ikagushapinga, nivyo natanguye mvuga, gushikaho ugira usa na Yesu, ukagira umutima nk'uwari muri we, ukamenya ko nimba Yesu yaratutswe mugabo akihangana, nawe ukwiye kwihanganira abakubabaza. Nimba uzi ko yagufiriye akambara isoni wowe kugira ngo ube umuntu muzima, hari ibintu bitaba bikiguhungabanya. Uramenya ko umuntu umwitura neza nubwo yakugiriye nabi, ariko ukiri mu mubiri wayo utovuga uti okay nanje ngira uko urangiriye gutya reka nanje. Ivyo nivyo tubamwo imbere y'ubuzima bwa Kristo. Ariko iyo umaze kwambara wa muntu mushasha kumwe navuga, ntubuke jari imbere kugira bakubone, uja hariya kuko uzi uri kurakorera. Abaza gukubura ngaha hari naho tutahora tubabona, mugabo Imana irabashingira intare kandi ibihembo vyabo birahari, kuruta rero kumva koza muri show gusa canke ngo abantu bagushime bumve yuko wasenze cane canke wagize gute, mugabo indani uzi neza ko ibintu bimeze nabi. So numva bihagaze kumenya neza uwo muri kumwe. Relation yawe n'Imana ni nkuru kuruta ivy'abandi bantu bo kwita n'ivyo bo kwibaza kuri, kandi uzi neza ko utariwe. Ahubwo igikuru nuko wimenya, hanyuma wasanga hari ahantu hakenewe ko barodress ukaca wiruka muri ca cumba ati mbabarira, hanyuma fasha ngo dushobozwa vyose na Kristo aduha inkomezi. Hari ivyo tutokwishoboza, niyo mpamvu duhora turi muri bwa busabane n'Imana. Aho wabuze, nimba wabuze ubwenge, Bibiliya ivuga ngo utagira ubwenge abusabe. Imana itubwira ko ico dukeneye cose tukimenyesha Imana mu gushima, mu kwinginga no mu gusenga. Ukabuzi ko wabuze amahoro, ucumenya ngo ndayaronkera mu kuyasaba, irayatanga. Kandi yo ngo nitanga nk'uko isi yatanga. So numva noja muri vyinshi, ariko nukuri ndumva no bandagarukijaho. Urakoze cyane. Nagira nongereko ni nagira mfatire ku karorero k'umugani w'inkumi 10. Inkumi 10 bose bagiye gusanganira umukwe, ariko hariho abatwaye amatara bashira no ku ruhande amavuta, abandi batwara amatara yonyene. Nukuvuga ko abo bakobwa batanu, abo Bibiliya yita abanyabwenge, bo ubusabane bafitanye n'Imana
butandukanye n'ubwabo batanu b'ibijuju. Ico ni igicapo c'ubuzima turimwo. Arabivuze Madame Jocelyne. Kuza gusenga ni kimwe. Hariho ibyo dukorera ngaha. Ariko ngo ivyo ukorera ngaha aba navyo ukoreraho abantu batakubona. Rero iyo ufitanye ubusabane bw'ukuri bwuzuye na Kristo, urumva umuha agaciro kandi sinzi ko ndibuka ko je nahora narakunda umupira wa basket. Hakaba hariho amamatch rero na hari iwacu nta vya meteo bibaho. Uraraba hejuru ko imvura ihavigwa canke itahavigwa kubera gukunda urwo rukino. Ugasanga wibangikanije ibintu byose mu muduga, umutaka kugira ngo n'imvura niyahavigwa, ijacket, kubera iki uhaye agaciro ico kintu ugiye kuraba. None Kristo ugiye kuraba Kristo, sivyo? Utwaye itara ntimwahanye isangwa kubwira umwanya aza gushikira, bakubwira umwanya amara kubwa agaciro umuha. Uriyumvira uti mbe nkamu yoteba amavuta ari muri iri tara arashaka guhera kuko singena ntamubonye, reka nkora yandi mavuta. Kubera ko gaciro kabateye abo batanu b'abanyabwenge gushira amavuta yandi ku ruhande, abandi bigira uko nyene nayo matara nkuko umenga bahanye isango, nkuko umenga barazi. Hariho n'abandi bakubwira yuko reka tube turibera muri ubu buzima tuzoba turihana, umenga barazi urugendo rwabo, umenga barazi imisi yabo. Kubera iki? Iyo ufise mpwemu w'Imana agushira kuri alerte ku kantu kose. Nta kintu na kimwe ufata minenegwe. Iyo uje uramenya aho uroye, ukamenya ikikujanye. Yabivuze neza, ntituza ngaha tuje muri show. Iki ni igihe abemangira Kristo vy'ukuri n'inshuti bagira inshuti zike. Uwemangira Kristo vy'ukuri abisi kuko mufise impemo zitari zimwe, muri mu kirere kitari kimwe, muri dimansi itari imwe, ntimuhuza. Ofete ibivyo twiga muri shimi muba mufise amasinye ataramwe, amasinye atarahamwe murakwegana. Aho nyene papa Kazungu, ubu buzima tubayemo hari igihe usanga atani inshuti dufise, ntabo tuvukana, nta bavyeyi, tugatonda ku buzi bwacu nk'uko bisanzwe, ariko ukaca usanga ufise abagenzi batazi Imana. Yamaruka ugashobora no kwijustify ukavuga ati none singira abagenzi ntegerezwa kubajamo kubera ndi jenyene. Uravyumva? Aho nyene wari kuravuga mbese ni gute umuntu yoba ikirore ciza mu kazi kiwe, ari umugabo akaba ikirore ciza ku mugore wiwe, ari umugore akaba ikirore ciza ku mugabo wiwe, no kubana umuntu akabi mu buzima busanzwe umuntu akaba ikirore ciza. Vyose ni mu vyo dukora. Turashaka kuvuga ariko ivyo dukora nivyo bigaragaza vy'ukuri abo turibo, kuko n'ijambo ry'Imana ratubwira ngo abanje muzobamenyera ku vyamwa bama. Urashobora kuba umugabo ufise umugore ivyo agakiza atarabitahu, kugira akizwe bizova kuri wewe, bizova ku camwa canke ku vyamwa uzomwamira, bizova kukugena azobona ko utakiri wa wundi. Uyu muntu yarahindutse,
wenyene aragaruka akagushingira intahe kandi uyu muntu tukimenyana yari ameze uko atarakira Kristo yari ameze uko ariko amaze kwakira Kristo yahindutse mbona ikaragiheba ikarakivamwo ukubivamwo nimba mwahoramo akantu kamwe gusa ugashika muhira ugasanga hariho agatase kicaye katerese hajya igaca kiba intango yo gushwana mu nzu akabona usigaye uzi ugasanga sinitase gusa usanze n'ikirato n'ishesheti hariya muga uciye ushikubitora kimwe cyose ugacugishira aho gitegeza kuba kandi byose ukamwereka ko ari amahoro kuko amahoro yabivuze Madame Jocelyne amahoro Kristo atanga atandukanye n'ayisi itanga kuko isi itanga amahoro afise ikiringo urashaka kuronka amafaranga uramaze kubona umuryango bashaka gushwana bakaba mu buzima bw'ugushwana muga kumwisho bahembwe hakaba agahengwe umenga amafaranga bahembwe umushahara uzanya amahoro muga na amahoro afise ikiringo kuko barayakoresha amaze kugabana cyangwa amaze guhera bagashasubira muri zuguru ariko amahoro Kristo atanga ntafatira kuvyo ufise ntafatira kuvyo ubonesha amaso afatira kugutahura ufise wewe hariho umugenzi nama ntanga ko akarorero wo muri quartier 4 simvuga izina ryiwe wo muri quartier 4 twebwe twamubona twicaye kwirigara afata Bibiliya yiwe amanuka aja ku ntahango Pentecote twe tukamubwira ko ari umubonori kandi yigendera n'amaguru ico gihe bisi zari kwa vene mbwa akagenda n'amaguru tukamubwira ko atari umubonori iki nkabane ndiga ndamubona ashavuye n'umunsi n'umwe wow mukamutuka ijambo ryamava mu kanwa ariko aratwenga ngo Yesu ababarire akibandaniriza uyu yarambereye inyigisho maze kwakira Kristo navuze nti je nteza kumera nkanaka ntarigera mbona ntashabura n'umunsi n'umwe none ntari mu isi turimo ibibazo ntahura n'ivyo duhura natwe ariko kubera uri muriwe amen yes igishika cyose arazi ahaja arazi wagiye ikibazo dukunda kugira twebwe nuko turondera kwigwanira nayo kugwana kwacu kurafisa kutarenga ariko baratahuye ukabuzi ko hariho uwatubariye ati abarushe n'abaremerewe ni muzi wanje ndabaruhure mugabo kenshi turitwa bakijijwe mugabo uyu yatubariye ko abarushe n'abaremerewe bajiwe hariho ubasha tumwaka hariho ubasha tutamuha bivuye kuki bivuye kutizera kukuri iyo utamwakiriye by'ukuri n'ukwizera ntikuba gushitse kuko uwizera ntiwizera ibyo ubonesha amaso wizera ko Kristo ni wabimushira akwishura kandi yishura ku mwanya wiwe icyo ni kiri gihunda kutugora abana b'abantu twama turondera ko twishurwa ku mwanya wacu warakiriye agakiza by'ukuri uramenya ikibazo ufise ingorane uri kuracamwo uwo wazihaye urarindira inyishu akazoyiguha ku mwanya wiwe amen urakoze cyane Madame Jose hariho ijambo papa Kazunga avuze ngo ntitukurikira Imana kubera ibyo turonka ariko nk'ubu unye iyo tugiye mu kigeragezo uri umwana w'Imana iyo ugiye mu kigeragezo ni gute nka identity shasha uba waronse gender no yita ko ari nka true identity ni gute ico kigeragezo kidashobora guhindura ya true identity yawe byose bigaruka kuri bimwe twahera ko tuvuga hari ugushoboza Darlene
ntiwobishobora wigwanirira ntiwoshobora kuhezista canke novuga ngo kuzibukira ikigeragezo ubikoreye mu nguvu zawe nk'umuntu ubikoreye mu mubiri ubijera kwa kundi nyene kwa mbere utarabona Kristo. Ariko mu gihe wamwakiriye nukuri sindiko ndavuga ko ibintu biba biri facile, sindiko ndavuga ko ibintu vyoroshe. Urugendo rw'agakiza nukuri ruri mu bintu bigoye, kuko vya bindi bikubabaza, vya bindi bigukomeretsa, vya bindi novuga ngo bigutsitaza ntaho biba vyagiye. Tuba tukiri mw'isi, isi yuzuyemwo ibigeragezo. Mugabo inkomezi zose zo kubirengera no kuvyihanganira no kutareka ngo bigutesha inzira ya rwa rugendo, nta handi bibonekera atari muri Kristo. Niyo mpamvu ushobora kubona umuntu batuka kwibarabara akitwengera ugira ngo nuko igitutsi kiba kimuryoheye, oya, ariko ingene acishura ko canke ingene yitwara pahapo ya cakindi ntaba kibikora mu mubiri wiwe ngo aba bantu bariko barantuka, reka ahubwo nanje ndondera igitutsi kiruta ico bantutse. So ibigeragezo birabaho, ndasubiyemo ndavuze ngo isi iraruhisha, tuyibamwo, mugabo ntitugenda nk'abatazi iyo baja. Mu Bakorino kabiri haravuga neza ngo twebwe n'ingene intambara tugwana ngo ntituzigwana. Yari Pawulo mbega aravuga ngo ndakubitana ibifunsi ngo ariko simpusha kandi singenda nk'utazi yaja. Kutagira Kristo nukugenda utazi yoja pe, nukuri. Ubu oya kazongori yongorane yo kugira abashitsi babiri twese dukunda kuvuga ariko ibya Kristo biraryosha. So harimo rero kushobora kumurikirwa na rya jambo ry'Imana ngo ni itara rimurikira ibirenge vyacu. Darene inzira nofata ntafise rya tara siyo nza gufata ndarifise. Hariho ikintu cita kuva mu mwijima tukaja mu muco wa Kristo. So umuntu rero wariko uravuga uti none bica bigenda gute na vya bigeragezo na vya bibazo, ndafise ubineshereza. Erega wibuke si Jose abakihari. Rero nashaka umbwire ibintu vyahindutse mu buzima bwawe, mu buzima bwawe personnel. Yego. Vyahindutse ni vyinshi mu buzima bwa Jose. Ariko ko umwanya si munini, reka mvuge mu bikeye nibuka kandi niyiziko. Jewe nari umuntu akunda akabare, my goodness. Jewe nari umuntu numva ko ubuzima bwose buryoshe kuko uri mu kabare na boîte. Sinumva umuntu ataja muri boîte, sinumva umuntu atanywa inzoga ngo yumve iswing yo kunywa. Rero harimwo ico kinyoma ca satani ko ninanywa nina bandi ku makontwa nitwatamba bukadukerako, numva ko ari bwo bunyamuje. Ku buryo umuntu ambajije ati mbeje mwatashe ryari, n'izuba ryari ryamaze kwaka, nkumva ko ubwo nibwo buzima. Urumva ingene umuntu aba ageze kure. Aho sinokwinjira ingene bica vyafekta ubuzima bwawe. Kuwa mbere uba ufise hangover, uba agasibe kakwishe, ariko si ubona harageze kusubira gusohoka. So abari iyo mpemu novuga ngo uburi umuja wicaha, uburi umugore mwiza nataha ikiriri, mugabo nkikundira irigara, nkigendera muri 5/5, sinakeringa ngo twasohokanye nande. Nasha kwisanga ndi muri groupe y'abantu bamye bankorera nk'imodoka mu gatondo, kandi ubona umengo uravyo ukibaza umuntu abuziki. Narimbuze Kristo. So ibikurikira tuzobivugana ikindi gihe, uravyumva ko aho mwene ivyo ntiwovyubakana, mwene ivyo nta mahoro bironkana, mwene ivyo nta buzima ubugenda nk'umuntu ahari ariko warapfuye. Shima Imana rero ko mwene izo nyota
ariyo yonyene yazihejeje. Amen, amen. Bakunzi b'ikiganiro cacu murumva yuko intaha ari ndende. Rero ubutaha tuzomugarukana kugira ashobore kutubwira vyose birambuye. Papa Gazongo nawe ndakugarukeko. Ndashaka mumbwire ibintu vyahindutse muvuye muri identite ya kera, novuga ngo yari identite atariyo, ariko mumaze kwakira umwami Yesu muronka identite y'ukuri. Nibiki vyahindutse mu buzima bwawe bwite personnel? Sinovuga ngo ngira mvuge vyose vyahindutse, kuko hahindutse jewe wese. Rero sinohava mpera hango nshikane ku birenge muri uyu mwanya dufise ntivyokunda. Nivyashoboka nanje muzompa kandi kanya kugira ngo ndabivuge mu buryo buramvuye, ariko reka ngaruke kuri bike bikuru sanze nkuko basogokuru bayamaze mu kirundi ngo abagabo bararakwira bakarota kumwe. Ibibazo vyari bimwe. Ikibazo c'akabare, icupa. Ego. Gushika ino saha hariho abantu bataremera ko nahevye inzoga. Hari abantu badashobora kwibaza ko noba ntanywa inzoga jewe. Kuko naziha ikibanza gikomeye mu buzima bwanje. Uno musi ikibanza gifise Kristo muri jewe. Antuko inzoga zazigifisamo uruhara runini. Narakunda inzoga vya bindi abantu bose umbonye yahakwa kunyita ko ndi inzoga. Nari synonyme w'inzoga. Ariko no musi nshima Imana kuko hari abamaze kubibona ko ntakiri wa wundi. Kuko inyota y'inzoga nta mwana w'umuntu yoyigukiza, nta muganga abaho yo gukiza inyota y'inzoga. Jewe harageze igihe nirotrouvier no mu muryango ana abarundi canke abanyafrika muri rusange, mugereka mvuge twebwe abarundi hari ibintu by'imiryango dufise, ibintu usanga ngo abaki ugasanga abo baki bamwe bose bafise ikintu kibaranga. Twebwe umuryango wacu icaturanga zari inzoga. Ngo abanyakarama ngo ikintu kibaranga no kunywa inzoga nyinshi. Jere harageze igihe Kristo arangirira ubuntu, ndanahamagara nabo tuvukana. Ndabwira ko ntakiri umunyakarama. Ndabwira nti naratahuye ko ntakiri umunyakarama, naratahuye bimwe vy'amoko muvuga i Burundi, sinkiri ivyo je naratahuye ko ndi umwana w'Imana. Kuko ivyo vyose nta nahamwe ndasaba mu ijambo ry'Imana. Imana ivuga ko irikiriki Imana ni Imana, kandi twese abakiriye Kristo bagacika abana b'Imana dufise akaranga k'Imana. Rero inzoga, boite, je muhiri wanje narashobora kutariha amata y'umwana kugira nshobore kuba mfise super sport muhira, nshobore kuraba imipira. Imipira ikinirwa mu Budagi, mu Bwongereza, ugasanga umuntu araragenda ijoro ngo numufana wa Manchester United. Akagenda ijoro agaturugo agatumugore ngo ari mu kabare Havana canke Castellana samna n'ijoro, ukavyuka saa sita y'ijoro ugiye kuraba umupira. Ibi byose bakibaza no kuraba umupira bisanzwe, hariho impemu iri inyuma y'ivyo. Ivyo byose Kristo nta wundi ashobora kukubohora atari Kristo. Ni vyinshi umwanya uraturega, ariko akandi kaboneka ikindi gihe muzoduha umwanya kugira ngo tubagire ku muriri aho yadukuye. Ndabashimiye cyane. Nukuri jewe ndaryohewe kandi ndazi ko nabadukurikiranye baryohewe. Nashaka ndabashimire bivuye ku mutima, mwakoze cyane. Ndazi yuko kino kiganiro kizofasha abantu benshi, kandi nagomba ndabashimire ingene mwanyemereye kuzogaruka kuko abantu twigira mu biganiro nk'ibi, kiretse ubuzima tuba tubayemo nibwo buba bukwiye
reflecta bukigisha abantu ivyamwa. Hari ibintu mwavuze ngo ivyamwa twamwa nivyo tuba dukwiye, nivyo bikwiye kuba byigisha abantu maze abantu bagahinduka bakaza ku mwami Yesu. Rero nagira ndabashimire, nshimira n'abadukurikiranye, abazokurikirana ikiganiro mu nyuma, ndabibashimiye. Nongera nshimira abantu baba bari behind the scene. Kino kiganiro kiba categuwe n'abantu benshi. Nashaka nshimire abantu baza baradufasha, aba cameraman, abakora aha hantu tuba turi. Nukuri ndabibashimiye, Imana ibibahezagirire. Nongera ndabamenyesha yuko ishengero rya CRC rifise programme ziriho mu ndwi. Kwa gatanu turasenga kuva isaha 2 zo mwijoro gushika midnight, tukongera tukagira service ya Sunday kuva 10:30 gushika 1 PM. Turabahaye ikaze, muzoze tube hamwe. Imana ibahezagire. Warubizi.